Ciza ishavuriraniga pe kuko yaramukunda cyane pe, kumbe icyatumye Nella yanka umu superstar nka Ciza nuko yari afise diaspora gusa. ku noti ziraho numvise bazomukwa azoba umukobwa wa mbere akowe menshi pe. Twebwe twarigeze gukora ama content yo kubesha abantu kugira ngo twironkere ubufu bw'abana, ariko twarabonye ingaruka yavyo. Rero wa mukobwa wa Mr Sami, aho uzobibona mu minsi iri imbere canke uzomubaze Akisdan, niwe azi ico bita fake news. Ivyari mageyo vyarageruye, ibintu vyose ubu bisigaye bigenda vyihuse, ngo kuba mu gisagara ca Bujumbura hanyuma ukagira ishavu ukashavura, uba wavyitumye wowe wenyene kubera ko ibigutwenza ni vyinshi. Gize kunzwa G5 Media, mumeze gute? Murameze neza? Ndameze fresh, ndashima Uwiteka kubera ko nkihumeka umwuka w'abazima neza na neza. Izina ryanje ni Elma Love, mwarimo murabizi yuko buri gihe mba ndi hano kugira ngo ndabahereza ama exclusive news iyo biba bikomeye, iyo gwakambye ndahaguruka nkavyifatira mu ntoki ndetse ibintu bikagenda neza. Diaspora sugar daddy irabaye sugar daddy mu gisagara neza na neza. Ornella yabaye Ornella. Oh my god, ndabizi neza yuko mwese nta numwe atazi inkuru ya Ornella hamwe n'uyu mutama avugwa yuko bafise imyaka 62. Hari hamaze igihe cy'iminsi igera kuri 4 hariko aracana kamakuru yuno mwigeme w'umukinyi wa filme akiri muto cyane ku myaka yiwe 22, bivugwa neza yuko yoba yari mu rukundo n'umutama w'imyaka 62 ariko wo mu diaspora. Hirya no hino vyaraciye ibintu, hirya no hino vyaravugishije benshi, ndetse aho vyaje kugaragara amafoto n'amavideo ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Melchior Ndadaye yagiye kumwakira, bongera basubira batwereka aho yari karamuterera ivi amuhereza kado y'imodoka. Sasa ntivyahereye aho, ndibaza byose mwagiye murabibona, vyagiye biraza ku yindi mpwemu idasanzwe, aho bagize na shopping yo kuja kugura urushungi, banaturunkira n'ama invitation ya mariage. Turavuga ati ibintu birafashe inzira. Bino bintu byavugishije abantu benshi, ariko umukobwa akomeza kwemeza neza yuko ari byo kandi urukundo rwaciye aho rushaka. Mu biganiro yaravuze neza yuko mu bintu atifuza no kubona neza yuko yoha agaciro ikintu kuruta umuntu. Yakunze umuntu ntaraba ngo amezuku canke anganuku, akurikiraho umutima wiwe umubwira. Sasa uno musi basa n'abashesha agafu kasesetse. Mu gihe benshi batavyemeye yuko koko vyoba ari vyo, benshi batemeye yuko koko uyu mutama yoba ari mu diaspora, amakuru yatanguye kuza ku rundi ruhande atameze neza, aho bona neza yuko amafoto yatanguye kugaragara yerekana neza ubuzima uno mutama asanzwe abayemwo mu buzima busanzwe, yuko ari umutama wo ngaho nyene atacha afise, ndetse ari umukene waho. Bamwe bavuga ngo iyo bacuruza amakara, abandi bakavuga ati twamubonye kuri Mendevre mu Kamenge, ndavuga mu Gituro, abandi bakavuga ya anariya. Ariko aya namwe mu mafoto yagiye araboneka yerekeza kuri uno mushinga ntahe, kugira ngo batwereke neza yuko hoba habaye ikibazo. Imbere yuko nshika kure, reka mbanze nze neza na neza kuri post Mr Sami ya postinze avuga yuko Ornella ari we Nella yoba yaranse Ciza ku mpamvu zuko peut-être yoba dafise. Mr Sami yaranditse aramaze iminsi 5 avuga ati Nella mama iPhone Pro Max azogira mariage le 22 février 2025 na wa mu diaspora wiwe wa 61.
Ciza ishavu riraniga pe kuko yaramukunda cyane pe, kumbe icyatumye Nella yanka umu superstar nka Ciza nuko yari afise diaspora gusa. ku noti ziraho numvise bazomukwa azoba umukobwa wa mbere akowe menshi pe. Ubu nibwo butumwa Mr Sami yavuze, bivugwa neza yuko Ciza le Comédien yigeze gukunda urukundo rudasanzwe Ornella, ariko Ornella bora amuraba nk'icimbwa yahaze. Uno musi rero uwaje gusesa gafu wese ntawenzi, ariko ni kuva kwa X-Ray Bam aho haje gukoroka igisasu. X-Ray akabaye byamunaniye kwihangana ahitamwo gusesa gafu, aposta kuri Facebook page yiwe avuga ati twebwe twarigeze gukora ama content yo kubesha abantu kugira ngo twironkere ubufu bw'abana, ariko twarabonye ingaruka yavyo. Rero wa mukobwa wa Mr Sami, aho uzobibona mu misi iri imbere canke uzomubaze Akesdan, niwe azi ico bita fake news icarico, kandi nawe usanzwe umuzi Ornella, nawe usanzwe umuzi Ornella. Ico no gusaba mu kiganiro nakoze kuri Inyishu Media, utabikoze iyi ndwi nizohera ntarashira video y'uwo mutama ngo numu diaspora. X-Ray agafu abaragasheshe uko yasubiye, ndasubiramo yanditse avuga ati twebwe twarigeze gukora ama content yo kubesha abantu kugira ngo twironkere ubufu bw'abana, ariko twarabonye ingaruka yavyo. Rero wa mukobwa wa Mr Sami, aho uzobibona mu misi iri imbere canke uzomubaze Akesdan, ni wazi ico bita fake news icarico, kandi nawe usanzwe umuzi. Ornella, ico nagusavye mu kiganiro nakoze kuri Inyishu Media, utabikoze iyi ndwi ntizohera ntarashira video y'uwo mutama ngo numu diaspora. Aya namwe mu majambo X-Ray yakoresheje mu kugaragariza abantu neza yuko inkuru twagiye turabona, ivyo twagiye turabona vyose, video twabonye agabigwa imodoka, video twabonye hateregwa ivi bamwambika impeta, abamaja kumutara ku kibuga c'indege, yuko vyose koba karagatwiko. Bino benshi ntibariko barabihurizako, benshi ntibariko baravyemera ati ko bari gutyoza umuntu canke yo bari aya nari. Nanje ubwanje ntabwo nzi ukuri kwijana kwijana, ariko nuko uko ndabibona benshi batanguye kujijuka no kubona neza yuko peut-être bino bintu vyoba atari ukuri. Ariko ikibazo nca nibaza ni nimba koko vyo batari ukuri, bino vyoba vyari bigamije iki? Niye mpamvu yatumye bakora bino bintu? Bafise ihe vision? Ese ni kuvugwa kugira ngo amenyekane gusa bisanzwe, canke hari ikindi cihishe inyuma ya bino bintu bariko baradukorera? Amakuru menshi ngomba kuyarondera kugira ngo bashikanire news zitandukanye buri mwanya, news ubona neza yuko zishobora gukora umwe ku gundi ku mutima, ndetse mukaronka amakuru yizeye. Kuri G5 Media niho honyene tudahubuka mu kuvuga ikintu, tudahubuka mu gukora ikintu, tudashoka twemeza ikintu ijana kwijana, kuko nibi ntituvyemeje ijana kwijana, but turatanze inkuru. Ushobora gusanga haje ifoto yiwe ya kera bitarasobanuka, ataramera neza, canke ugasanga vyo bari vyo. Ubwo rero ndi hagati na hagati, sinzi neza ukuri uko ariko, but wowe ukubize muri comment yawe shiramwo commentaire y'ukuntu vyumva, y'ukuntu bibona, canke ukuntu ubona neza yuko vyogenda kugira ngo umwe wese atahure bano bantu babiri. Guys, reka ndabashimire mwese mwankurikiranye, nshimire mwese mwampaye akanya ko kuntega abiri, nshimire mwese mukomeza kunshigikira kubera ko atamwebwe ntajewe. Mugire subscribe kuri YouTube channel yacu, ngaha munsi hari ahantu handitse sabone, ariko kandi ugenda ufyonze kugakengera kugira ngo turaronka full notification z'ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane guys, ciao ciao.